wapi jewe bajya bategwa kapa nyene bari kuri Ni difference. Ni difference bro daforoza kanipiga kapa kubera iki ntushobora gukundwa mu gihe uri kuri level yo hasi daforoza akaba yumvise n'izina bari umuntu asanzwe n'amazina y'abantu baruguru n'abantu basanzwe cyumva ko umaze kwitwa kapa n'umuntu nk'uyu umva nawe biba byaranse bro ucukora cyane ego Kelly never give up wihangana ku byabaye gikuru nuko intsinzi twashaka bayigeze much respect n'umuntu benshi bagerageje gutera ivyatsi baramufata nabi ariko je ku bwanje nabonye no mwiyegereza hafi tukahura nimba rukundo rukajamo afite nikagenda fresh kugira just ndamuhoza ajya Maria canke ijya ntuntu y'abafana bariko baramukritika Jesse nkunda umuntu kwaba ndamwiyegereza vraiment akora igishoboka cyose kugira yumve ari fresh yumve ko atari wenyene ko yavuga ati nigashaje ni wahe umuntu azonkunda bariko bamfata nabi nkuko bose azoguma bavuga ndi mu ariko ifako je ndavuga ati okay kama avuga ati none umuririmbyi yambara amahera menshi ko yemeye ko kuma audience ko tubonana ninde wundi yo nkanga uhagarikiwe n'ingwara voma uhagarikiwe n'ingwara voma niko bavuga mu Kirundi nivyo kandi turi kumwe ndiko ndamutembera nzoshangira subiramwe bro Ndenze bavyuan warimbi vya Bel Chris ibi urabizi yo kuririmba ririmba twumva nje muze muravugara naragiye gutembera hagati mu gisagara murano wiyeme turabandanya dutembera none atiye ntoramaye cyane imoshurupa cyangwa ibijumbu vy'irabu ndo yabwireje Sabien yayivuze avuga ati jewe ndiko ndatanga umuziki wa guma kritika nabi meze nabi ariko abo twari kumwe benshi narabenuriye easy nibirashika hama je ndaraba nkitangura kuvuga kwa mahera nambariye barangwanya kandi ari byo ndayambariye je kusanga ati ntaco basi fate ko ntayambariye ntaco mugubu barabona yuko bibona nashitse ati byo kwambarira amahera menshi byo nivyo wawe pete ivyo vyahere ku muryango aho jemu iwabo nabandi mahera yibuji ningoka utarajya ibintu agati majo inge barayazanye bamuhaye iminota 5 baramupetecera mutuma fuye gushika cyane bazana Sami abandi buji batanga 2000 ni 3000 winanase 1000 ya government nacho ngati were tuguhana ryama ha fresh ko amafaranga duhaye tuzoyakamwirasyo imaze iminsi ebana bacha amakaga karatu nyene bemera ya matera yambe kamatera ka oji mugo kaga karatu akamatera ka oji kaga karatu ebana dodoma ya mbere yikarado abo kanini nyene bukato babufatanye nyene abagafise episode ngano igihere bro chivira muri yo mase bamwitabira ra Bel Chris festival rap wa mutipe wa mahe dogo w'imatongo ambwira ngo ncore ndamuhamadura akagura iboka n'agapi audio video n'inzu byose ndamurihi ndumuririmbyi yambarira menshi amahe shopping USA niyo nja kuyigiri ndakuruta tata umviriza akape nawe so tata ntiwomfata ho kubadida Bel Chris festival rap nakubwiye ati right now ebana ni show sasa brother ebana take 5 bro shopping nene kuyigiri ya kuvugiaza naja chamukoka mu kuyaza anafanya na mimi nafanya twabana ni mukai let's go acha bro twageze nyinshi tu bado mpya lakini nilikuwa bado sijakuona nilikuwa nataka kuambie uendelee mbele pazuri Mungu akujali pia na uendelee hivyo hivyo najua utafika yani utafika mbele tu patakuwa pazuri uendelee kusonga mbele ndugu yangu sawa ndio hivyo tu sina lingine sawa take 5 brother musingiza merci beaucoup Yes, 1-2 everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV Burundi. Yes, ni Mr. Radio rero ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagasira mu ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV Burundi. Right now rero natembereye byatari je na cameraman. Right now turahanu kure sana twatembereye ariko rero twaje kuraba umuririmbyi wala byatugoye sana kugira tumuronka ariko tugize amahige twamenya ahantu hari ndibaza cameraman ashaka kubereka. Bambwiye yuko ari muri no modoka
iyi mubona ngaha cameraman ashaka kubereka iyi modoka yes twaje kwa umuririmbyi akomeye cyane umuririmbyi afise new song afise indirimbo iri kiravuga abantu muri Buja Flavor nta wundi ni Bel Chris face rap rena cameraman we god man we god batwiye ko ari ngaru na cameraman come my nigga yes bakuzi ba RWA TV Burundi Mr Radio kuri mic cameraman naona yes bakuzi ba RWA TV what's up bro face rapper fresh unaona yes nakubwiye ati ewa no musi twatembere datare hey cameraman je ndinjira wangu woguma hanze wala kani hichari bro ratubona fresh sana imagine fresh yes Bel Chris vipi sasa bro imbere ko tuvugana ma wegeze mikoro ngaha gato hapa bakuzi ba RWA TV Burundi unasikia Bel Chris venijame kiboro unaona ofete kwa ko insanze mwuko aho batingira ari mu gipopi ari mu modoka atametriza si bon naco ntanakimwe ifise sichura kuvuga ngo ni gwanje cyangwa si gwanje gusa kurira mwabana iyo umuntu ubonanye ikintu muri umwanya ni gwiwe kandi je soma mbona gwanye ni gwanje nejo canke igihe cyose kuyinsangamo mugabo umvise akantu k'ubwenge nagize twumve man sikia Bel Chris face rap sasa bro twaherukana kera big bro of course bon nibaza yuko twaravuganye about coming soon ya baramfira ubu coming baramfira out imaze 2 weeks in Vistatu nibaza ko feedback ni fresh na hatari fresh asample kwera ko jewe na mankora ntashima cyane ibintu byose kwera ko mbashaka gukora ibirenze uva imbere ya baramfira ushaka ikindi kintu gifise power sumba harya je nkoze ikintu kigashika aha mbashaka ikindi gishika ikindi hari so that's ubashaka kubaka ingazi of course ingazi ya mbere ya kabiri ya gatatu kugera mu ijuru mbashaka kugera mu ijuru kure cyane niyo mpamvu ndashima cyane for thanks ku bafana for thanks bakunze umuziki w'u Burundi mwakoze cyane kunshigikira kandi ubandanye mushigikira gusumba haje ego yes Bel Chris ubana izindi ndirimbo ziraje amakola batandukanye ibikini na ndirimbo ya Michael Jackson umwaka indirimbo ya Michael Jackson bro umwaka bro indirimbo ya Michael Jackson umwaka indirimbo ya Michael Jackson umwaka face rap gusohoka vyanga bikunda yagumye muri stock kuva ke umwaka ntegezo kuyibaha uno mwaka uko benshi bagumye n'amabezi ibikini Michael Jackson azomukura he son bro tukiri ngaho nyene brother ndashaka ndamukiza bakunzi ba RWA TV Burundi wabwiye ati kora subscribe kugira ngo muze murabona professional interview bro yeah of course bon abakunzi b'umuziki w'u Burundi abafana bose gira subscribe kuri RWA TV Burundi uzurabona professional interview sasa brother tukiri ngaho nyene man kwinjira nko muririmbye bro freestyle natasha na Wagwa baby shine queen unyita habibi ngura mfira tugire mariage baby shine queen naho ufise ngidi sinoce ndagukunda ronderera handi mono warto ngwando nkore vyose azori mbonya gahabuka Bernasi miserika barandira ko festival wapa nkabate kapa nkabakwepa bafuna nkopa natasha na aramfira kandi afise abana tungana Salima Merina Serina lahuma legina fi wagwa Bel Chris face rap natasha na nzogira bayita remix bro baramfira remix by radio mukunda na Everine nzoshuvuga ati Everine na remix baramfira remix by radio muyitegega kuri RWA TV Burundi sasa brother tukini gaho nyene brother why amazina nkayo amazina numvise amazina menshi yabigeme bro why amazina menshi yabigeme muri baramfira fresh amazina yabigeme numvise ari menshi kwera ko bose bamfira kuyumva n'ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe abamfira utegeza kubumva kandi n'ibintu ni fresh kumva ni bien kwera ko bamfira utegeza kumva nyene rero nibaza yuko nabandi bazomfira hari nabo ntashizemwo urasana gushiramo bose ariko fresh tu fresh harimo abarindikazi b'abarundi navuga yuko bakomeye cyane bakoze ama hit why nabo baje mu ndirimbo ya bon kuba bararindye bakomeye nanje manazi ko ndumuri ivyo nkomeye so muri ivyo akomeye afigwa n'abakomeye nyene kuko ujya dakomeye abona yuko ataho yoshika uko bitokunda tondonka so that why kumfira bajya fresh easy umva umeze nk'ababandi kanipiga ya bije bajya bategwa kampanye bari kuri difference bro da foroza kanipiga kapa kweli iki ntushobora
gukundwa mu gihe uri kuri level yo hasi Daferoze akaba ari wumvise n'izina aba ari umuntu asanzwe n'amazina y'abantu baruguru n'abantu basanzwe cyumva ko umaze kwitwa kapa n'umuntu nk'uyu umva nawe biba byaranse bro ucukora cyane niyo solution ucu ndondera nkaguha collab oya acha ndondera yidugiye vyanse agomba duge kukanyimanya ubuzima bwanse acha ndondera nkamuha collab acha ndongera nkamusubiza ku mwanya wa Daferoze acagaruka n'abandi bakazekaza bacabaza Sasa bro, jenda shada kuwaze kwanza bro. Ama message makia wakira ku munsi kuri WhatsApp. Cyangwa se kuri call, cyangwa se kuri SMS zisanzwe. Angana gute bro? Menshi cyane. Par jour. Menshi cyane. Menshi arenga ibihumbi kuri WhatsApp. Ama nimero mashasha. Cyangwa ama nimero mashasha. Ntabeshe ashobora kwashika ijana cyangwa amajana 2 ku munsi bro. Ariko just ama message nakira n'ama call bro abari byinshi sana shishaje kwishamba niyo mpamvu umuntu azona ngize hotel yo kumishaza ntaho bro je nakira ama message menshi cyane nibaza ko atana muri ivyo Burundi ashobora kuyakira kubera ko everywhere hari nk'umuntu ashobora kubona interview ubwa mbere atananzi sivyo ugasanga mu interview dufata ibonye nk'abantu bana ko abantu benshi ugasanga interview yanje ifise 15k nk'abantu havamo nka 1.5 canke 1 y'abantu bagacibanya ndonde bakanyandikira hama abandi ugasanga ni nshasha nyinshi sasa utusanga ndiko ndandwa n'abantu benshi sana none baza ko nta muri ivyo Burundi ivyo bishobora kubako ni wa muri ivyo nasomba bose festival Bel Chris rero incuro ya mbere agiye mu gasho wallahi be byari bimeze gute ibihere ndagenda bro ndashaka kwaza uduhe story gatoya bro byari bimeze gute ari ya boro Bel Chris bro bakunzi ba Loy TV Burundi Bel Chris novuga yuko ku ncuro ya mbere yarinjiye mu gasho wallahi be ndavuze mu gashati yakanguka bro bimeze gute bede simankene no kunavyibuka sana ibihere imibu kurara kwikarato iyo karato rero wowe kubgaho uvina uvuga ngo ni ikintu gisanzwe ngo ni ikintu cy'uburofa cyo gutamwa yarara hari abayiti matera sita kwa sita ndagenda bya bikarato bamwe bata hari matera sita kwa sita ndagenda ikirepe niyo shuka ndagenda sasa brother ndashaka ucuva ko poje ni bati imatera yanje ni karato ishuka yanje ni kirepe Take vibe bro. Yes bro, tukiri ngaho nyene ucinjira byari ucinjira. Hari abavuga yuko winjiye abantu ngo baguha urukofe gwata. Nashitse. Ati byo kwambarira amahera menshi byo nivyo wawe pete. Ivyo vyahere ku muryango aho ujemo iwabo nabandi. Bahera yibuji ningoka utarajya ibintu. Agati majo inge barayazanye. Bamuhaye iminota 5. Baramupetecera mutuma. Fuye gushika cyane bazana Sami abandi buji batanga 2000 ni 3000 winanase 1000 ya government uzubaze as one unko wabambwiye ati bro sasa bro umaze kubaha 1000 mu gihe abandi batanga 10 bambwiye ati wewe ngaha ibintu byo kuvuga ati wa mbere mu gasho ujya mu chef wa gasho barabya igihu maze kinini nyumba 10 wa gasho nacho ngati wewe tugwana ujyama ha fresh kuko aya mafaranga duhaye tuzakamwe ratio tumaze iminsi ebana bacha amakaga karatu nyene bemera ya matera yambe kaka matera ka oji mugo kaga karatu akamatera ka oji kaga karatu ebana dodoma ya mbere yikarado aba kanini nyene bukato babufatanye nyene abagafise episode ngano igihere bro civira muri yo matera bro ikindi kintu jamba baje navuye mu kota ndi superstar cisa yamba underground ndaki ko baba kuko indugumba uyumva umengira kwisha mugabo bamaze kwimenyera eba urahangayika ndaki ariko tu Imana yarabikoze ndarayo rimwe ndarikugwa much respect kubansengeye much respect kubatansengeye kuko namwe bafise mu haramwe iterambere ryo muntu shimira n'Imana ya ariyo ya mbere shimira kuko kuba ngeze no sa mpumeka umwuka w'abazima kandi bikaba byagenze fresh kabisa brother mbega wiziki bro ni kihe kintu wigi hari haboro bo ico nize nuko gusa gufungwa umuhungu birajana n'umuhungu ari wese hama ikindi naco nize nuko gusa twesa ugwaruka hari ibintu dukwiye gukora n'ibyo dukwiye gukora kuko si ibintu byose turekuriwe kandi igihugu nticitwara kirafise abadutwara kandi badukunda cyane rero haya tuba tugiye mu gasho suko batwanka ni just kudukebura ni just kuduhanura kugira ibyo kosa dukoze tumenye ko dukwiye gukorwa kandi bibe n'akarorero ku bandi bantu batararikora hari umuntu agiye mu gasho niba bagufunze ngo bagukomeshe wewe no ni just kuguhanura kandi n'abajya abandi bantu babone bijya sistema si wowe nyene bigiye kwigisha n'abandi bantu n'abandi benshi babone
nico badakwiye gukora bro. Sasa Bel Chris je rero no musi no cika mani twahirukana kera sikia be ukurankanga me ukurankanga bro. Bel Chris hari stati yawe novuga yuko itanguye kuvugisha abantu amajambo menshi bro, inyuma yo kuzanya indirimbo barampfira. Ani Bel Chris hari no musi novuga yuko ni post imaze kwa masaha 17 kuri stati yawe ya WhatsApp ari kumwe na Shan Queen atishira kwa ka emoji ka love bro. Why man? Bako muri kwene ndamukunda vraiment sinabesha muri love ndamukunda vraiment kubera ko n'umu artiste aririmba bien, n'umu artiste afise look nziza nawe nyine arabizi, nakoze ndumufana wiwe nivyo hama ibisigaye vinyegeje inyuma navyo tuzobibamenyesha kandi byinshi nshaka je ko nimba urumu sishaka nzobivuga uko sishaka nzobivuga bavuge oh my basic ndashaka shini kwene ubwiwe wenyene azogira icabivuze ivyinyegeje naye nivyo nagenda babwira nimba uri umuntu uzi Kirundi bien ndashaka ndagusigurire neza. Bel Chris avuze ati nimba utizi Kirundi uje kwishura ivyinyegeje inyuma y'ijya foto umva bisigura ko birahari ariko Shan Queen azogire wenyene azovyivugira kuko je ndabivuze bacavuga oh amabeze oh festival patanga ibi nibi sio hivyo mimi nafanya muziki wangu fresh tu abantu rabarembeje nibisa uciye ni parampfira bro. Iya ndirimbo ni true story bro, nayirimbye nyene kubera ko nabona ibintu by'amabishikira by'abana bandondera ariko nibisanzwe. Sasa brother uramaze kuronderwa n'umwana ukamukubita kapa agacarira bro, agacari hotel kapa karira be ndakubaza agaca kurira mu maso uramaze kubona basi umwana bakubise agaca kurira mu maso bro. Wihangane kwenda afise uwundi basi narakano kakagongwe wumva bro basi fumungiro wa basi wa 10 je basi naho basi utoba nkunda mugaje kudina ryawe nandike ko sheri ngaze nibikunda ku nimero kwa yandike ko sheri atkoje ukazondondera bazibona ko dukwarondera jewe handitse ko sheri n'abacu bibona ko dukunda nukunda gusabye umpa amahoro n'abantu n'abantu bayaheba bakamanza guca ho mukunze bati nukunda gusabye basi umfumbesha ku nkunda mugabo umbeshe basi mugaje nishire mu kunkunda kugira ninge shobore gutora ama exam ne bro ananiwe exam kubera wa mwase bro ntumva yuko menga amakoso menga yashira kuri biba baje sometimes hage mbati nta kundi fata konda gukunda muga exam ziheje ngati exam wazitoye bana kuyenge na chika ndake go home baramfi natasha bro najenzo kubita Mr bro ifa kukubita Mr ni fresh ni abishobora uve ko nogerageza nyumvi ungote ucuma amanota Natasha na kaka boro bro ari boro ba Bel Chris face rapper. Sasa brother tukiri ngaho nyene rero hari ndi post abafana bro vipi meze fresh yego turiko turakina murako murakina yego muca umuntu muri muramwemera sana yego bro uramuzi zungurukari ya bro zungurukari ya gatoya brother muramwemera sana yego mumwemera kube bakuzi ba RWA TV Burundi nabwiye ati bana Bel Chris bazwiye ndamone wallahi bro askwina wangoye bro wallahi ni bro banzureke tuyage n'abafana sasa muvuze ngo muramwemera sana yego mumukundira kine Bel araririmba neza kandi arabegwa kumwera ubona we yambaye amafaranga ngana gute ubwiranya kuraba ibintu vyo mwizosi no ku maboko n'imodoka byose ubona biri mahera nga ni diama miliyoni irarenga bakuzi ba RWA TV akanyenyeri karahabura ako agubwa nk'ibihumbi ijana n'umutima mubonye aratitira ico kintu yambaye mw'izosi cyo bakitwa mubaze Bel Chris none cyo kintu bacitwa gute Internet gusa nyene iri mu bwoko nyene bukazi tenukwe birabura peti yago nk'ubu nawe ubaye umustar wobigenza gute gwibe nka Bel Chris wobigenza amafaranga ngwani egera hano sister egera ingo uba ni mwana w'umukobwa abwiye ati bisaba amafaranga kabisa ingo none urirutse ingo yitwa nde Kent gute none meze neza ubisaba iki
kwambara neza bisaba amafaranga urarondera amahera ugaca uzuragura ibintu uramukunda na Bel Chris sasa bro uko wapi bro kuya hapa bro kuya hapa big bro sasa vipi brother umeze fresh Salama kabisa. Bel Chris Bel Chris. uramwemera sana mwetano reni Sana. nikihe kintu wabwira Bel Chris Bel Chris kinamubwira ati gudu mutuziki tume twumva ati aramfira hariya tuma tugomba none kutambwiye ikuririmbire kwanza bro oya araducishirizaho gatoya gatatu mwambie binguyu hapa Bel Chris tirie kidogo kagoma mwambie Bel let's go Baby girl, ay, baby girl, ay, baby girl, ay, baby girl, ay. Tena da queen, yama mubita, ro, pami queen, aramfira simiga, resanishi yama mgira, Chris ndagupfira, orga akarira, kwera fu, hirina bracha te, kashiyo kunkunda shake hashe, bose baramfira, kwera bikashi nambarira, Natasha, na, aramfira, kanda fisa bana tungana, Salima Merina, Serina, lahu malejina, First rapper in the mic. Sasa brother, uyakiriye gute kubona abantu b'abafanzi kabisa abaza hano kurakora ikigano akavuga ati ebana turakwemera sana byatari. Bo je nabaza ko ni ibintu byo kwishimira kandi abakunda cyane nawe barabizi. So ni ikintu novuga ko babanaye banshigikira kwera ko twese twakora twitanga kugira ibintu bigende fresh yo umuntu atahura yuko nawe witanga akagushigikira n'ibintu byiza cyane kuko abaririmbyi benshi habiga bakabigira nk'ama showbiz bagafata abafana bakabapanga ibintu kugira babigira ariko nibaza yuko abantu bose bari ngaho barabona ko nibo nyene bizanya ko wa muririmbyi wacu dukunda ifa ko twegera turabukona akarakora akazi kiwe ibintu bigende fresh so hama bose bakavuga ati nuko turagukeza ubikora bikora bien kiniki babanaye banshigikira hama n'ikindi kintu babona ko kitameze fresh kuko nta vy'amavyera de baze bambwire basange ku mbuga zanje bambwire hama nshobore gukosora kitagenda fresh kugira nzo gumenda nkora ivyo bashaka kugira ibintu bigende fresh sasa ibikorwa byinshi biri nyuma aho bagiye kumva n'izindi ndirimbo zitandukanye zigyoshe gusumba aje ko je ndimo ndayikoze maze gusohoka cyamona kwibishe ku bwanje iyindi nsohora ebana mashaka isombe haki of course yeah Sasa big bro Bel Chris aje gwa freestyle urashobora gusubira mu ndirimbo ijya mizuka Natasha nawe washobora gerageza basi ivyo wumvise basi gerageza bro umva nururapero yo mu maraso peti gerageza ingo peti yangi ingora gutinya aratinya Asia Fabilo Natasha ndende bavyuan warimbi vya Bel Chris ibi urabizi yo kuririmba ririmba twumva nde muzama ravugara naragiye gutembera hagati mu gisaga murano wiyeme turabandanya dutembera none naciye ntoramaye cyane imoshurupa cyangwa ibijumbu by'irabu ngo yabwire peti ndamubandaniza ko kuri oranye mwitabira ra Bel Chris Fest rapper wa mutipe wa mahe dogo w'imatongo ambwira ngo nchore ndamuhamadura akagura iboka n'agapi audio video n'inzu byose ndamurihi ndumuririmbyi yambarira amensha mahe shopping USA niyo nja kuyigiri ndakuruta tatata umviriza akape nawe so tatata ntiwo mfatata ho kubadida Bel Chris Fest rap nakubwiye ati right now ebana ni show sasa brother ebana take 5 bro shopping nene kuyigiri kuvugiaza naja chamukoka mu kuyaza anafanya na mimi nafanya twabana ni mukai let's go acha bro twageze nyinshi tu sasa brother tukiri ngaho nyene hari post yabonetse kuri page yawe ya Facebook aho novuga ni Miss Burundi aho beshi hari abavuga uko ariko ni Bel Chris yabonetse muri post aho yanditse avuga yuko aho wavuze ati congratulations Kelly wihangane ama critique y'abantu obakwanka ariko je ndagukunda ariko uvuga yuko murajya no muri love bro navuga cyambere much respect kabisa impamvu vuzuko juste urakunda kumbaza ibibazo abantu benshi batabambaza mbisigura iki urasuiva cyane imbuga z'umu artist ego so rero ikintu cyane navuga ni iki ico kintu ndakigushimiye kandi uze wamuko umu artist mugiye gukorana ni byiza yuko uba wa post nyinshi zishoboka uba ukazisuiva ha mukamenya ibyo ushaka kumubaza news so Kelly ni umuntu benshi bagerageje gutera ivyatsi baramufata nabi ariko je ku bwanje nabonye no mwiyegereza hafi tukahura
nimba rukundo rukajamwe afite nikagenda fresh kugira just ndamuhoza ajya Maria canke ijya ntuntu y'abafana bariko baramukritika Jesse nkunda umuntu kwa abantu ndamwiyegereza vraiment akora igishoboka cyose kugira yumve ari fresh yumve ko atari wenyene ko yavuga ati nigashaje ni wahe umuntu azonkunda bariko bamfata nabi nkuko bose azoguma bavuga ndi mu ariko ifako je ndavuga ati okay kama avuga ati none umuririmbyi yambara amahera menshi ko yemeye ko kuma audience ko tubonana ninde wundi yo nkanga uhagarikiwe n'ingwara avoma uhagarikiwe n'ingwara avoma niko bavuga mu kirundi nivyo kandi turi kumwe ndiko ndamutembera nzoshangira subiramwe bro toka kupa dita sasa brother ariko tukiri ngaho nyere brother ndashaka tugane gatoya kuri Miss Burundi brother bega bajye abantu bavuga yuko bajye abantu bamukritika niki kintu bababwira brother mbona nibaza yuko mu Burundi nta kintu kimwe bigira bemera kandi abantu bose bakritika uko batera imbere Sabien yayivuze avuze jewe ndiko ndatanga umuziki baguma bankritika nsa nabi meze nabi ariko abo twari kumwe benshi narabenuriye easy nibirashika hama je ndaraba nkitangura kuvuga kwa mahera nambariye barangwanya kandi ari byo ndayambariye check sanga ati ntaco basi fate ko ntayambariye ntaco mugubu barabona yuko barabibona umva wanka kwemera uca wibonera harabari ivyo bibaza ko bafise amazina bafise indirimbo zimaze nk'imyaka nka 10 zidafise na senka kini mini kitia tu iraye kuri nke ni dika rero nibaza yuko ni ikintu cerekana nani level y'umuntu ikintu cerekana intambwe y'umuntu bareke kuza banegura ibintu ahubwo umuririmbyi w'umurundi cyangwa umuntu wese w'umurundi nashikikirwa n'abarundi paka agenda gushikirwa n'abandi bantu ariko anegurwa n'abarundi bagenzi biwe sasa Bel Chris akajambo kamwe rero wobwira ugatumbereza neza kuri Miss Burundi ndabizi kwiganya azokiraba akajambo tumbiza kuri Miss Burundi nandondere ego contact zanje kuri page ziriko kandi naho yo zisaba aba journalist cyangwa abandi bantu bazifise andondere hama ico nzomubyanzo kimugira nka conseil n'ikindi kintu nzomubya kizomuryohera cyane ego Kelly never give up wihangana ku byabaye gikuru nuko intsinzi twashaka bayigezeko much respect kabisa bro inyuma y'iyo post harabonetse iyindi post Bel Chris avuga ati ndacyarindiriye feedback ya Kelly Miss Burundi right now 2022 sasa brother mbona baze yuko ya post yangize kuri ko petete ko atabwabone post cyangwa petete ko ashobora yabone post muga kirondera nimero zanje nayirindiye ariko ubu sindara ama message nabanya ama message menshi kandi nabanye nimero nyinshi zandondeye nshasha ashobora kuba rimwe ariko ndaza kuraba after nzobamenyesha ko twavuganye cyane tutavugana kabisa bro iyo nyinshi tuzasha tuzogaruka ko guhiga wallahi kuri ico kintu yeah of course sasa brother atumera nk'abasozera kwanza ndashaka tujyage gatoya mbega Miss Burundi bro kubgawe niki kintu wo mwifuriza mu mwaka wa 2020 kugira ngo abamukritika baze bamaramare bo nibaze yuko ni gukora cyane gukora ibintu biguteza imbere gukora ibintu biteza imbere abantu bakabona ati eske ujya muntu areka akora ikintu ku nyungu ziwe wenyene cyangwa akora ikintu ku nyungu z'igihugu muri rusange so rero nibaze yuko afise imigambi yo guteza imbere Burundi afise imigambi yo guteza imbere muri bimwe by'u Burundi rero nibaze yuko ivyo bikoze nuba mwanka yupma yankawe uko ameze cyangwa uko ari mugaga avuga ati ndakunze ibikorwa vyawe navyo vyiza cyane ego kabisa brother je nagiye cyane mbonye ajyamajambo kabisa mbonye uri kuno ma felicitation mu gihe abandi bamukritika brother take 5 big bro one love brother one love vyiza inzigo nahizo dushikana umutima mwe naho kandi kinacho botaho ege naho go mukagira inzigo none gashaka atamyaka ijana none why wiguritanya no muntu inabidi fumuko riciza ejo ni wapfa nidugire mu ijuru nawe wakoze ikibi umenda kubona ugiye mu kuzimu uvuze ngo Bel Chris nguransize none je ngumanduga hey yes agomanduga zombwa ati ndagusize sasa brother reka tugaruke ku muziki wawe tumera nk'abasozera brother mbega abaramfira wabonye yakiriwe gute n'abafana feedback bemeze abaramfira feedback ni fresh gusa nakubwiye je nta feedback nimi yama iba 100% papi nibaho ubona hari ibintu bibura jewe kuya ko namankene gukora ibintu bisumbije nakoze so that's why ndashimira abafana mwarakoze cyane hama no ngenda basaba yuko mwubana yamushigikira vuba ibindi kuko biraje ubu nta byandi byo kuvuga ngo amezi 8 ngo amezi ndabona abarimvye muziki bawicaritse avyoma nshankore cyane hamba abafana baryoherwe cyane udakunze indirimbo irindi ayitege ko izomwica ndakendamiye sasa brother mu gusoza yashaka abafana bro umuntu ashaka kugira ikintu Bel Chris ninde muri mwebwe wewe mwambuye Bel Chris Yona vipi Bel Chris? Uko sawa? Mimi naitwa Jimmy. Yani mimi ni mfanzi wako. Kiukweli nimefurahi kubwa kwa sababu yani nilikuwa sijawahi kuona. Cheers kwanza. Kabisa. Nyimbo zako mimi nazikubali. Mara ya kwanza nilikuwa nisikia wimbo huo bado mpya lakini nilikuwa bado sijakuona. Nilikuwa nataka kuambie uendelee mbele pazuri. Mungu akujali pia.
na uendelee hivyo hivyo. Najua utafika, yani utafika mbele tu, patakuwa pazuri. Uendelee kusonga mbele ndugu yangu. Sawa, ndio hivyo tu. Sina lingine. Sawa. Take 5 brother. Musingiza mese bakuzi. Yes bakunzi ba Loy TV Burundi, ni radio kuri micro ya Loy TV Burundi, ndagusaba gukora subscribe. Ndakubwira ati bro nimba utarabikora please bikore naco bitwaye man. Kuri micro twari kumwe na Bel Chris face rap. Yambara amera menshi. Afite indirimbo baramfira man bro. Ni kibombe. Nimba utarayumviriza genda kuri YouTube yiwe. Ayiti bombe isumba izindi bombe. Bombe isumba izindi bombe. Abandi abandi bari ivyo bavuze ko bakora basoze ibombe. Nanje cyangwa ibombe isumba izindi bombe. Face rap. Yeah. AKA BELCHRIS. Mbanda AKA Zigo F. Belezi FZF. Face down them. Mbanda. Let's go bro. Go the rapper. Mbanda nyamazina yose. Let's go bro. Brother take 5 bro. Wakoze kuduha time brother. Reka ndagushimira kurikiranye iki kiganiro. Nibagiye kora subscribe kuri Loy TV Burundi. Ivyo bigiranye n'imodoka. Aho nturi naho tuba tukora interview ntirekuriwe gukora ko ngaho. Gukora kwiso. Ushaka ukore ku gitesi utugurure. Dupfe utazi aho bakora. Yes bakuzi ba Loy TV Burundi. Ni Bel Chris face rap tukaba turakora emission ndibaza. Bel Chris. Thank you so much brother. Ugombe ugende. Umuntu imodoka yinguriza gatoyi ibintu bigere fresh. Bana take 5 bro. Yes bakuzi ba Loy TV Burundi. Ni Mr Radio kuri micro ya Loy TV Burundi, ndagusaba gukora subscribe kuri Loy TV Burundi kugira ngo uzurabona professional interview. Cameraman nakubali sana kuri kamera uri kumwe na Alpha J. Alpha big up sana brother. Ndagushimira kuri kanye interview. We love you so much. Ciao ciao.